Shalom shalom ndabaramukije cyane kandi ndabaha n'ikaze mu kiganiro cyanyu c'Intahe gica kuri televiziyo yanyu Heritage TV. Uyu munsi nko musanzwe bimenyereye turi kumwe n'umutumire mushasha yaje kudushingira intahe yiwe kugira ngo igufashe mu buzima bwawe bwa misi yose Kristo yongera inafashe kumbure canke inagushoboze nawe gutera iyo ntambuko yo kwakira Yesu mwami n'umukiza nibutari bwayitere. Ariko imbere ko tubandanye reka ndamuha akanya atwidondore atubwire uwo ari we kugira ngo tuyage tumuzi. Kaze cyane. Murakoze cyane. Je nitwa Ndereyimana Laban nkaba ndi umupastori mu ishengero rya Faith Miracle Center FMC rikorera kuri Source du Nil. Hama nkaba nubakanye n'umufasha umwe kandi nta n'uwundi niteze kuronka muri kino kinjana. Hama kandi nkaba n'umupapa umuvyeyi w'abana batanu, abakobwa batatu beza n'imisore ibiri myiza. Murakoze cyane Laban, mwavuze ko muri aba pasteur tukiri ngaho nyene wakijwe gute, byagenze gute kugira ushike kuri urwo rugezwe kuba umupasteur? Ni ntahe ndende mugabo nakuvukiye mu muryango w'abakristo. Hama kandi nabona papa na mama baje gusenga, kandi amatwa nsumira narahezagiwe nkivuka nkiruruyoya mugahama nca niberaho nk'undi mujene wese w'ibujumbura yavukiye Bujumbura agakorera Bujumbura. Hama mbaho uko gushika umunsi muri 96 niho novuga ko nahaye ubuzima bwanje Kristo, ndemera kwakira agakiza. Imbere yuko nakira agakiza hariho nakandi kantu novuga catalyseur kabaye kugira ngo nubundi ce numva ko ntegezwa kwinjiramo cyane. Ikintu cyabaye nuko niro trouvier naragira amakoshma nkarota nkakangahe nkarota hari umuntu ari karanigura. Bon birantera ubwoba un certain moment ndibuka ko nagiye kuraba umuntu w'umugenzi ndamubwira nti utaje ngo turarane muri ijya nzu ntago sinsubira kwiraramwo. Umugenzi abifata nka blague. Hama uyu munsi azabona ndayiwe arambaza none inzu wayihevye, ndamubwira nti iyo nzu nishaka igume ngaho ko ndibaza ko harimo abazimu canke harimo ntuza Rusuferi wenyene yiziye muri iyo nzu. Hama araza twamaranya presque 3 mois we yarasenga. Bon ibyo gusenga ntago byari kirenga. Hama umunsi urizina wa mugezi waje ategeza gusubira mu nzu yiwe. Hama niro tuva kandi je nyene. Hama umunsi kandi asubira kandi ndarota kwa kuntu mbona umuntu araje araniguye turagwana. Umuntu waramubona mu maso. Uyo muntu nawe nabona narumva amaboko narayumva kuko un certain moment no kuvyuka naravyutse. Bon ngiye kuvyuka nkumva umengo hariho intoke ziko zirugara amaso. Ndavyuka naje ncamfata amasuku mugaka guma yiyugara nkumva umengo hariho une présence ntumva hari umuntu mu cyumba mugo sindamubona. Hama finalement sinzi ukuntu nibutse ndavuga nti tiens wa mugenzi wanje yahora senga Yesu cyabona nega Yesu ubu niho mishurira uyu muntu agomba kungira nabi. Hama curieusement nzambona nka ecran imbere yanje wa muntu ndamubona. Unashima mbere yari yambaye blouse ya noir na rouge à lèvres kunuze ku munwa. Bona curly mu mutwe na vernis ya rouge. Hama ndavuga ni tiens donc uyu niwe agomba kungira nabi. Hama ya foto irazimangana. Wa muntu ara disparaître. Hama le lendemain twarahuye arambwira ngo Laban il fait très longtemps sinkikubona. Asanzwe abaho mu buzima asanzwe abaho nzi w'umugenzi yaba a 5 metres yaho naba. Hama ndamubwira ni écoute ntubandanye urukura fyenuko nta kuntu uvuga ngo tumaze igihe kinini tutabonana kandi wewe mwijoro urangendera ku murango nama nakubonye. Ni rero niba bandanye ukora uko uzogira icyo ubona. Bon bien sûr navuze ntuzogira icyo ubona nari mfisi kwari kwihagararako. Rega yaciye agira ubwoba, yaragize ubwoba arampamagara arambwira ati s'il te plaît ndagusavye umpishira ibanga kuko hari impamvu zatumye nkora bijya bintu. Ndamubwira nti I don't care gicatumye bigira mugabo ntuzo bisubire ko no bisubira bizokumera nabi. Rero ivyo biza kuba aca haba coincidence y'umumama yari
nyene inzu nabamwo nari mpangiye hama umusurizi na nyene muri ivyo biharamba abwira ati Laban uraza kuri eglise wacu uraza uraba ukuntu dusenga urabe naho dusengera ntiyambwiye ngo ingusengere iwacu yambwiye ngo uraza usenge bon candagenda ngiyeyo curieusement shitse ninjiye umuvugabutumwa umuvugabutumwa sindamwibagira yari umupapa nakunda cyane yitwa Antoine ahamaza numva aravuze ngo nimba warasangiye muri cya gikombe na Yezebeli warasangiye nawe muri cya gikombe cy'ubusambanyi na Yezebeli ngo nuze ngato gusengera uyu munsi ndavuga nti tiens aba pauvre vraiment ça va pas ni gute bamenye d'abord gute ko ndumusambanyi ibyo ni ibintu bica mu mitwe abantu benshi hariho umuntu iyo yumvise ijambo rikamukorako la plupart des fois acha yumvira ati urumva ariko barancira ubanza barabimenye babibwiranye babibwiranye canke sinzi eske uyu mama ntago yagiye kubwira abantu yuko kumbure no bamanza nsambana canke no bankora amakosa bon uyu munsi sinari ntago nanitavye umuhamagaro toutefois nsubira kandi gusenga bon ngiye gusubirayo le dimanche nshitseho umuvuga butumwa arahamagara ndavuga ni nahindukirana na twari dans les églises classiques abakenyezi bicara ingambo yabo n'abagabo bakicara ingambo yabo urumva ni ntuze sinzi ko tuvuga ko ari développement spirituel séparé apartheid mu yandi majambo mugabo niko byari bimeze niko bimeze nuno munsi ntago niko ndabacira ubanza mugabo niko byari bimeze mu ishengero iwacu hama mpindukira kuraba muri kote y'abamama mbona abamama bari ngaho très sérieuse ndavuga nti tiens ninahaguruka ngo ngiye kwihana abamama bavuga ati wa muhungu none nta kigenda uyu munsi ndavuga nti je singenda ndanka kugenda hama le dimanche suivant ndasubira kandi ngiyeyo barahamagara kandi entre temps sinzi kiriho kiransurika kuja muri eglise sinzi ko ari ubwoba cyangwa ko ari umuhamagaro w'Imana mugabo numva ko nari mfise ishaka ryo kujayo ndagenda hama yo dimanche barahamagara mpindukira kuraba abapapa ndavuga nti aba papa bahora bambona nk'umuntu w'intungane mais cette fois ci ninahaguruka nkagenda cavuga ati kumbe wa muhungu nta kigenda wangu donc uyu niwe mboregwa ya mbere niwe musambanyi wa mbere niwe mubeshi wa mbere niwe mwicanyi wa mbere donc ntangura kubona kumengo ibyaha byanje byose baca babishira ku karubanda bon uyu munsi ndavuga nti niyete singenda kandi sinagiye hamubwira gatatu ndagenda kandi naguma asubirayo kandi arumva ko nkeneye kujayo bo sinzi icyo nakunze muri iryo shengero ntago novuga ko hatari mugabo narumva gusa ko ifale ko ngenda ndagenda abubwira gatatu ari wo munsi novuga nti yari finale ngezeyo ntangura kwiyumvira ku bajene none ubu na jeunesse yanje yose bo ntago nari imeze uku nari nkiri umujene nawe urashobora kubitahura yuko nkiri umujene nshobora kumwesha ntuze bogi derrière urumva yuko byari bikimeze bon nkaca nabara na burusake bon mwebwe ntago muziza burusake zari zapantaro zazindi bambara ngaha hejuru bon hama ngiye guhaguruka ngiye imbere curieusement urumva mu guhaguruka narugaye amaso ndanka kuraba ba mama ndanka kuraba n'aba papa nakunda kwicara ku ntebe igira gatatu la plupart des fois mugabo ndahaguruka nugaye amaso ndagenda cagenda imbere hama ngeze imbere ikindi hari gitangaza cyabaye nahindukiye inyuma nsanga abajene bose nabo bahagurutse nk'abandi bajene bashika kuri 20 bahagurutse ndavuga ni tiens bwa buri ni je narinzibiye abandi kwakira gakiza birashoboka yuko hariho n'abari ko barakurikira kino kiganiro bashobora ko bazibiye abandi kwakira gakiza hari abantu bari ko barakwitegereza bavuga ati ujya ni yakizwa nanje zokiza ndagenda maze gupfukama baransengera n'abantu bose baradusengera ncamvaho mfashe decision yo gukurikira inyigisho no kubatizwa ndabatizwa maze kubatizwa ndaba mu ishengero ndabo muririmbyi hama mu nyuma ncamba umuntu uze umuzezo shengero ntuze ordonné nk'umu ancien de l'église mu nyuma ngirigwa ibakwe yo kujya kwiga amashuri ya Bibiliya maze kujya kwiga amashuri ya Bibiliya ndataha dayore ntaranataha habaye akabazo umuntu uze mu ishengero hama bicaye bangombwa yuko batora umupastori uza kurongora iryo shengero ndi umunyeshuri wa Bibiliya muri Kenya hama curious abantu bose baca bahuriza ko ngo Laban atwara ishengero
ndavuga wari ukiri muto ico gihe ndibantuka vraiment nari muto kuko urumva aho hari hamaze twari tugeze muri 2001 bon muri 2001 urumva nakiyaga kiza muri 96 muri 2001 rero ngo nutware ishengero babwa nti s'il vous plaît jewe ntabwo nshobora gutwara ishengero bambwa ngo no ngo niwe twatoye niwe utwara ishengero ndavuga nti okay namwambutse atwaye Burundi ari hanze naje ntangura gutwara ishengero ntari mu Burundi bon naza muri vacances nkabandanya ibikorwa mu nyuma ncandavyero turuvamwo ico no kubwira Madame Claudia nuko ntigeze nimvira ko nozoba umupastore mu bintu nanka mu buzima bwanje ntigeze mpanga n'umupango wavyo kwari ko umupastore ko sinumva kuno pastor d'abord bon hama niro truva ndi muri business yo gutwara ishengero bon murantunga nibavuze muri business yo gutwara ishengero hari abantu baca bavyumva ukundi ego na kumbore ni corruption y'icongereza bon nca nisanga ndi muri ayo mavuta muri iyo processus yo gutwara ishengero hama nca ndatwara ishengero gushika igihe hageze yuko hagera yuko bordona ba pasteur hama naje niro tuva kuri liste y'abategezwa kuba ordonné pasteur baca baranyordona et me voici je suis pasteur tukiri ngaho nyene hariho ikintu nashaka ko uduha ku muco gatoyi hari gihe umuntu aba yumva umengo iyo umuntu ari pasteur kamenga hariho ibintu yamaze kurengana hari ubuzima yarenganye adashobora kubamwo notamo ibintu vy'ingwara notamo ibintu ibigeragezo bimwe nashaka ngo uduhe ku muco gatonya nk'umuntu peut-être yaciye muri iyo periode yo guca mu ngwara kandi umenga ikomeye bitubwira kwiki kubera hari gihe umuntu abonye umupasteur agwaye umenga yakoze ivyaha ni nkoni y'Imana ibintu nk'ivyo woduha ko umuco gatonya peut-être tunadushingira n'intahe yawe ngene vyagenze urakoze cyane Bibiri tubwira ngo ni wibaza yuko hagaze neza wiyubare nto havugwa rero kuba umupasteur canke kuba umukristo ntago ari garanti yuko utazosubira kugwara kuko kimwe iyo umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba uhejeje kudeclara la guerre contre Satan kandi Satani ntago anezego none wumva Satani yo guha amahoro hélas no kuko niba uri umukristo ukabona ukibaza yuko ngo kwera kuri umukristo udashobora kuba mu bitero ngomba ndakubwira ikiro kimwe niba atagitero kigushikira wewe nk'umukristo wiyubare ntago uhagaze neza kuko Satani ntashobora gutera biwe Yesu yavuze ngo ubwami ntibushobora kwitera kuko ubwo bwami baburi divisé rero igihe ubaye umukristo ubuheje kudeclara la guerre contre Satan ubwo rero Satani wacha tangura kugira iki kugutera ari naco gituma abakristo duca muri vyinshi kubera yuko Satani ntago yakunze Kristo kuko niba atakunze Kristo ari we yatuguze amaraso yiwe a combien plus forte raison adashobora kudukunda rero wewe mu Kristo uri ngaha udaca mu mageragezwa ntugire ngo uhagaze neza Bibiliya yatubwira mu Bikorinto ba mbere igice c'13 ngo nta geragezwa ryagushikiye ritigeze rishikira abandi bisigura yuko ba bantu bose dutangure kuri Adamu niyo muntu wa mbere yacumuye bo garu nuze ukurikire ushike kuri ba Noa ugende kuri ba Aburahamu ba Dawidi abo bose baraciye mu mageragezwa na Yobu wa wundi Imana ngo iriko iravuga na Satani avuga ngo wabonye umuntu wanje nishimira yaciye mu bitero rero ko gutegwa ntibisigura yuko ari icyaha bahubwo iyo umaze kuba umukristo uba cible ya Satani amamisire yose ya Satani niwe waraba et surtout iyo uri umusenzi ugiye gusengaho urumva Satani aragerageza mugabo rero ubuntu bw'Imana nibwo bwonyene butuma dushobora guhagarara nakanya isase kuko wewe nk'umwana w'umuntu nta kuntu ushobora kwihanganira canke ushobora kuresista ku bitero vya Satani ubuntu bw'Imana bwonyene ico nshobora kuvuga kandi kuri iki nuko iyo twinjiye muri Kristo ni kuvuga tuca tubwira ntuze shield inuze inkinzo ya mpwemu yera idukikuza nico gituma Satani ashobora kuza kudutera agasanga dukikujwe n'ingabo zo mwijuru agatinya mugabo hari gihe uhoraho Imana apermeta kw'ibintu bimwe bidushikira kubw'izina ryiwe canke ikindi gihe naco Imana ikabiducishamo ikemera ko tubicamwo kugira ngo bitubere icigwa hama kandi twigishe n'abandi rero naje nk'umukristo
naraciye mu bihe bitoroshe narigeze kugwara kandi ngarukira ku mfiro ntago byari byoroshe ndibuka yuko hari aho ingwara yagiye kwimanifesta hari le 12 janvier 2020 unashima nari imbere ndiko ndasigura hama nca developa ntuze douleur muri apana muri poumon muri poitrine muri côté nyene yari douleur yari très atroce ku buryo nagombye no kugwa hasi abantu baramfata baransengera subira kandi kugira inguvu maze kugira inguvu ya douleur igumaho hari dimanche bon madame yaja igitega hama ndamubwira nti kuko nazinduka bwazi na bwaca nja ku kazi cyo ginakora muri Kongo hama ndavuga ni madame reka ndakudugane kugira ngo twe turamarana umunsi urumva shirishishu nako nigahagarara hama ndamudugana dushitse igitega ya douleur iba atroce biba ngombwa yuko uwo twari kumwe anyonga imodoka tugeze ibujumbura bon cadushikira kwa muganga nta kintu bashoboye kunkorera bon baca bantera antidouleur amabukeye bwaho nca mfata urugendo nja muri Kongo rero ndi mu bwato mva i Bukavu nja igoma ya douleur ica irakira ubwabo babare burongezeka cyane cyane nukira message madame wanje ndamubwira nti yamara sinzi nakora goma nakora Beni bon sindi sure koza gushika igoma ko ndumva amagara amereye nabi rero sinumva kubiza kugenda madame aca depesha umuntu Imana imuhezagire umukozi w'Imana iramudepesha aza asanga igoma yaje bukeye bwaho je nashitse saa moya wacashika saa 8 hama nyamukozi w'Imana twaragumanye niwe yabonye hanini ivyabaye bon nashikiye muri hotel twakunda gushikira abakozi bo muri iryo shira hamwe maze wantwara yari umudokteur agiye kuza agiye kuraba ntuze batema umutima wanje asanga uri nul hama baca bantwara directeur muri animation sinarizi ivyo ngwaye nagiye kumenya ico ngwaye ari uko nagombye kuja mu kazu kasugumwe hama umuganga cyambwa ngo no ngo abantu bagwaye umutima kenshi bagira ibibazo muri toilette niho nagiye kumenya ko ngwaye umutima kuva ukiri muto ntwari bwigera umenya jamais no muri ntuze no muri famille yanje sinigeze numva umuntu yagwaye umutima bon hama batangura kumvura maze insomene muri reanimation hama mu nyuma ndasaba yuko ntaha barandekura ndataha ngiye gutaha nashikiye mu bitaro shikira muri kira baramvura bagiye kumvura pa un certain moment ndabaza ntuze docteur nimbega mubona situation umutima wanje imeze gute ambwira ngo yango ntabwo tuko turavura umutima ngo ahubwo tuko turastabiliza diabete tiens nayo nyene ntayo waruzi bon diabete yo nari ndayizi ngo kuko ngo ibibazo ufise ngo vyaba vyatewe na diabete ngo kandi parti y'imitsi yoba yarazivye ndavuga nti tiens none mutari ko muramvura muri ko mufashiki bambwira ngo no ngo effectivement il faut ko stabilize diabete kugira ngo nuze ashobore kuboneka uburyo bundi bwo kuvura uyo mutima hama ndabaza none mubona uzokira bon niho bambwira bati il faut yuko uja muri Kenya canke uja i Buraya ndavuga nti niba ari kuja muri Kenya canke i Buraya je sinjayo ngo kubera iki ya mana nkorera imwe mpora nsenga nkasengera abantu bagakira niba idashoboye kunkiza ntago nji Buraya kandi sinja muri Kenya bon umudokteur ambwiye ati écoute Laban nureke ibintu by'ubuporo kuko uri imbere y'ubuzima ndabwira nti ubuzima canke habo ubuzima batabo ubuzima iya mana nsenga nimba iyi mana idashobora kunkiza sinjayo mugabo kandi nitankiza ncamba nka Shadraka Benego na Meshake ni nahita itankiza igumare y'Imana yes habwe cyubahiro bon finalement ntuze docteur avuga ngo ivyo nivyo kwiyumvira nivyo kwiyumvira ndavuga nti sawa ico gihe nari muri reanimation bankora muri reanimation bacha muri petite reya ngezeyo hama ndahasanga umwana yaragwaye yaremvye yaguma ari kararira bon hariyo n'undi muntu akuze uyu muntu ico bamucishize mu cyo seragikuramo amaserumu yaracomora yabujije abaganga amahoro hama mbona baza abaganga nyine bapanitse ukuntu bon entre tari akantu kabaye
ico gihe bambwiye yuko ntagiye kwivuza santé yanje ishobora kwideteriora bo sinzi umuntu yabaciye iruhande abwira madame ati umugabo wawe niyasohoka nta misi birazomara. Bon le lendemain madame agiye kuza kundaba curieusement bon mfise umugore mwiza madame wanje ni mwiza cyane ndamukunda cyane gose hama aza kuza le lendemain mbona yashaje nka 15 ans avuga ni tiens qu'est-ce qui se passe afise amaride ngaha hose ndaraba umugore wanje mwiza arashaje none karabaye ndabaza madame none ga madame qu'est-ce qui ne va pas urumva madame bamaze kumbwira yuko dans 2 jours ushobora kuba wataje urumva aho yariko aharura imisi ba bene wacu ingingo imaze gusohoka yuko ngo amakinga ahagaraye ndibuka ndiko nakunda duga rugo sinzi ubona klaxon yacambwira ngo umushingana ngo rega ngo tusigaje imisi 2 ngo burandindiri rero naje madame arambwira ati bon mu mutwe wiwe umugabo wanje sigaje quelques heures bon niho nagiye kubona l'effet stress hama finalement ntuze muri uyu munsi rero ngiye gusengera aba bantu wa mwana nawe mutama ko nabwiye abaganga ntimwigore abantu ndabasengera kandi barakira umuganga umwe acere tangura kwiyumvira ati tiens uyu muntu byase ko nawe nyene akira ko basengera voilà we ari ngaha kukira nkaho musuma ku musaraba ngo none ngo ko uyita kuri umwami uhambaye wakije abantu ngo ni wikize natwe udukize hama ndabwira nti vous en faites pas canda ndaduzishe sengesho navuze nti mwizina rya Yesu Kristo wangwara ubujije amahoro uyu mwana ndaguhagarikije nawe wangwara ubujije uyu mupapa amahoro mwizina rya Yesu habituze basinzire muri 5 minutes bari basinziriye. Amen. Haleluya. Bacha barasinzira. Bon, ego barasinziye ndabasenzengeye barasinziye mugabo Laban je suis encore malade. Urumva. Hama ndagira ndagumaho muganga agiye kuza docteur agiye kuza mu gatondo ndavuga nti docteur je ntegezwa gutaha. Docteur ngoya ngo Laban ngo vyirukura avuga ngo vraiment ngo santé yawe nimeze neza ngo d'ailleurs ngo nurabe ngo ntuze ngo nushaguhema udafashijwe n'imashini. Hama ndavuga ni docteur je ndahema kandi neza cyane. Hama umuganga umwe infirmiere umwe cyaraza amubwira ati docteur ngo erega haba igitangaza ngo iciye gitangaza ngo uzidone ko Laban yasengeye abantu bari twari tubuza amahoro tutazi ukuntu tujyama babantu hacaba ituze. Docteur avuga ndi kwa kwego ngo abasengeye ngo kandi aca bituze ngo kandi twasinziriye neza. Docteur acha amubwira ngo Laban ngo ivyo nivyo neza cyane nibwo Imana yanje irakora. Imana nje ngo Laban banzureke ibintu by'ubuporo ndavuga nti twumvikane nimba Imana yawe idashobora gukora muri hôpital gwanje peu importe ahondi irakora kandi iyi Imana izokora kandi uzobibona yezahabwa icubahiro. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Ntuze bamaze gushingira docteur Intahe direct cyambwa ati bon niba ari uko rero Laban sinzi uko turi bugenze kuko wewe urabona ntushaka guhema neza. None cyabwira ngo ndambwira docteur Jim hema neza baca barankura ko yantuze ico gihe mfise ijyamashini kiramfasha na satura à 92% hama bagiye kwikura ko nca satura à 96. Can somebody say amen? Amen. Ntuze docteur agiye ko navuga ati bwabundi vya bintu nivyo. Hama mu nyuma ntuze docteur avuga ati okay niba ari uko rero nta kundi reka tukure kurutahe bo barandekura ndataha canje mu masengesho. Ngiye masengesho ndashobora kuronka gahengwe mugabo pour autant sinakira bo numvise ntanguye kuronka tuguvu ncasubira ku kazi mugo subira ku kazi ngwaye nari ngwaye ku buryo escalier 10 ntashobora kuziduga canke ntashobora kugenda 20 metres kuko naca numva umutima urushe bo kandi sinajya sinasonza bon sinzi yuko ntariko ndegereza vyabiyengo kuko mwijuru ntago tuzosonza naje ntago nasonza bo kandi n'ubu ntugira ngo ndasonza cyane kuko ntago birahera bo cyasubira ku kazi muri Kongo ngiye ku kazi nirotruva namaze amezi 6 ntasinzira sinashobora gusinzira ngiye gusinzira numva ndiko ndapfa nkumva yuko kagomba guca nkaca nikangura kuko ubuzima burakundwa nta numwe adashaka ubuzima naho iyo bari twamatuko turarimba ngo mwijuru ni heza mugabo iyo hageze guhitamwe uvumva umengo buguma kandi kwisi aca nikangura kugira ngo nubundi ndabayeho kwisi hama mugabo ndabimaze mwigihe kinini ngira ahantu numva ndarusha ndibuka umunsi nagize amafungo kugira ngo mpfe
nsaba imana yuko inyica ewa ndagira amafungo kandi neza cyane ku murango ndiko ndatazira ndatura ibyaha byose utwo abona kore nabi ndagira liste y'abantu bose ndavuga nti imana nimumbabarire kuri iki kuri gato na kanini umbabarire ku majambo yanje ku vyimviro vyanje ku byo nakoze byose ndasaba imbabazi kabisa ndavuga nti antuka nibari kwiyeza niyejije hageze ku mugoroba ndagenda ndoga hama cha mu gitanda ndifuka neza uzinguragiye nzi yuko mpfuye imiruho yo kwisi ngiye kwiruhuka. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mu gitondo très tôt le matin nza numva inyoni nca curieux urumva ni mashuka bagoma harakanye nari nifutse hose curieux kugira ngo numva inyoni zo mwijuru ukuntu zivuga. Can somebody say amen? Rero ndavyuka nigishika cinshi ngomba kuraba inyoni zo mwijuru ukuntu zivuga mbona umuco muri chambre ndavuga ni yandi mwijuru nono ubo doniteguye kubona Yesu ndamwibonere nanezerewe nyene ngomba kubona umucunguzi wanje kandi kumbure naje mpave nkatoma ndabaze ni nabonye za nkovu umuntu uze mu biganza sinemera giye gukugura amaso zaniro truva muri chambre ya hotel narindayemwo tiens donc nago nakiye mu ijuru ndavyuka ndapfukama ndavuga nti Imana naho utantwaye ugu muri Imana kandi zoguma ndakubaha kandi zoguma ndagukorera ni naco gituma nuno munsi mbandanya nkorera uhoraho Imana caniro turuva nkiri muzima Imana ibinyongeye imisi yo kubaho hama mugabo pour autant sinaciye nkira kuko navuze ni Imana vraiment wese nagukomprena loin yo kuvuga ngo Mana ntabwo uri sérieux sindagukomprena parce que ntabwo nkijije hama nukuntwara uranse kuntwara ngume ndiko ndatesekera kuri ino si vraiment ndavuga ni toutefois uko bimeze kose ugu muri Imana kandi Imana ni Imana ngomba nakubwire mwene data peu importe ibihe uri kuracamwo Imana ni Imana mu gihe cyayo uzobona kuboko kwayo. Amen. Hallelujah. Hama nguma muri ivyo bihe bitoroshe ko namaze amezi 6 ntashobora gusinzira amezi 6 ntashobora kuryama kugira ngo njyame narapfukama nkafata oreye komsa niho nashobora kuruhuka. Hama umunsi umwe nza numva ijwi rimbwira ngo Laban usenge. Vraiment nduva mba revolté. Ndavuga naga Mana ushanda gusenge gute? Ndagusenge mu Gifaransa, ndagusenge mu Cyongereza, ndagusenge mu Kirundi, mu Giswahili, mu Cyarabu, ndagusenge mu ruhe rurimi. Narasenze mfukamye nsenga mpagaze nsenga ngaramye nsenga nubamye nsenga nta kuntu ntasenze none ubu nsenge gute? Curieusement reka ndakubwire muntu w'Imana uri kuradutegera nusenge bigishoboka yuko usenga ntuze wizere yuko ngo bazogusengera uri kumfiro inyuma y'urupfu ntagakiza kariho kandi iki kintu ucandike neza inyuma y'urupfu ntagakiza kariho kuko muri ivyo bihe nari ingwaye ndemvye narageze ahantu mengo mu mutwe wanje bacishijemwo gome irefasa izina rya Yesu uyo ni pastor ari karavuga hahandi najya yasengesha data wa twese atajya nshobora nkabura ivyo nsenga karemo mugabo uyo munsi numva ijuri mbye ati nusenge ndavuga nti Mana narasenze mu buryo bwose kandi ntiwanyishuye rero cenda gutiza umubiri wanje par ailleurs ntago nsonza puisque nasonza kugira amafungo byari byoroshe cavuga yuko ngiye kugira amafungo y'imisi 3 sec ndafunga hama umunsi wa mbere hageze ku mugoroba sinzi kuko nta nguvu nari mfise rien zanumva munda ntangiye kuribwa munda ndaribwa munda caja muri toilette ngiye muri toilette nkumva umengo hariko ho bari ko arava y'ibintu vy'ibibule bitibuka narase kuraba ivyari vyo kuko navuga nti faut pas ko ninasanga ari ibintu bitameze neza bizohava bintraumatiza ndanka kuraba ivyari vyo toutefois inda ikiraho koroka nsanga ntangiye kugira kalinye numva munda hameze neza ndavuga nti amen toutefois ndabona rya jambo uhora Imana yambwiye ngo uzogukiza buhoro buhoro hama ku munsi ugira kabiri ndiko ndamejeje amafungo ku mugoroba sinzi ukuntu nigoroye numva mfise utuguvu kuko nta nguvu nari mfise karema niyi bibiri sinashobora kwitwara kwiterura byo nyene yari ngorane pira ngo
muri dushe ngiye muri dushe sinashobora koga ntanguye kwisiga isabuni naruhuka nk'incuro 4 canke 5 kuko lo movement yonyene narumva ndushe cyane gose ngiye gufungura ndiye injya ntago zajabuka hano kubera ko intuze iyi mitsi imira yari imaze kuba futu ku buryo ndiye injye zaraza zikaja zibana hano nategezwa kunywa ikintu kugira ngo zanja zimanuke bon hama uyu munsi nigoroye numva ndafise utuguvu ndavuga ni tiens bon nk'abazigoma barazi ko nahantu h'imisozi nari mfise umuntu w'umugenzi y'umudokteur ndavuga nikaje kumuraba haraduga mbona ndagiye bon yaba muri etage nduriye les escaliers ntaruhutse ndavuga ni wow hari ikintu cyo kiraba mu buzima bwanje Imana ikirakora ikintu bon ndanumva ndanezerewe cyane gose ndagaruka hama umunsi ugira gatatu rero niho ndibuka ntangura kumva inzara muri iyo misi nta nzara nigeze numva sinigeze numva inzara na rimwe kuko kurya ari devoir najya par devoir kandi aho sinarenze ibiko bibiri plus de ça ntago nagira sinashobora kubijya numva inzara bon nari mu hoteli igoma cyandagenda muri restaurant nkomanda injya za $9 ndazikubita ndakomanda isahani igira kabiri ndayikubita nkomanda ya gatatu umuserveur aripoza question uyu muntu un papa d'une 50 d'années ariko amaze kurya amasahani abiri akomanze iya gatatu Yesu arakora ibitangaza n'abatagira akayabago arabaha akayabago abatagira inkomeza arabaha inkomezi ndakubita zanja ndashira ko amavere nk'atatu yanuze ya jus ndavuga ni Yesu naho wanse kunkiza uri Imana Yesu agucyubahira amen amen bon ndabijya neje kubijya uyu munsi ndibuka ko c'était mardi mercredi nchanja kwa muganga kugira ngo bagire controle ndi kwa muganga bon urumva nagize amafungo mugo sisenga ko nabwiye Imana ni Imana genda gutije umubiri wanje hama gusenga uri wenyene urisengera para yero bibiri ivuga yuko ngo muhemu yera yamariko aradusengera ndavuga nti ntaco hari umuntu asengera hari bon umunsi wa gatatu ncaje kwa muganga kugira ngo bagire controle bana bacha gushira ko vya bintu byose urabona umuntu agoye umutima hari ibintu byinshi cyane docteur ariko arapima nza numva kubise kumeza ngo c'est pas possible ndakanguka ndavuga nti docteur qu'est-ce qui ne va pas kari gasigaye karacitse docteur ngo yanga umutima wangu ni normal wow amen can you say amen ndavuga ni utiki wosubiramwe ngo umutima wawe uri normal ubwo nyene sinarindiye ko bankora muri ivyo bintu jeje nace ndabicomora byose ndabicomora docteur aranyitegereza ni ya comprena ca ndavyuka nambara ishati yanje meje kwambara ishati ndabwira ni docteur tuvyaranyabo docteur ngo yango rindira ni docteur jewe ndatashe ca ntaha ku kazi amen ngeze ku kazi canja kuraba ntuze wantwara nawe nyine ari mu docteur ndabwira nti nyakubahwa umuyobozi wanje je ndatashe iwacu ngo habaye iki jewe ndatashe iwacu ngo yarindira nti pas question soit murami imodoka intahana canke ntahe erega nta shwa yarafise acarandekura agiye kundekura candataha bon ni hariho nibindi bintu byabaye hagati tarina kuvuga bitajanye n'ingwara ahimana cintuma mvuye ngaho muri goma cintuma quelque part burya ntuze wigire uvuga ngo mana ngo urabona ngo ndamugaye ngo mana ngo raba ngo ndagwaye ngo mana ngo raba mezuku mana raba sinshobora kuja muri bajya abantu ntidusangiye ubwoko mana raba je ndirabura canke ndinzobe Imana he doesn't care about your state uko umeze kose Imana iragukoresha ica mvuye mu bitaro mvuye mu ngwara Imana baje kundungika muri Tanzania mbanza nca muri Tanzania ngiye gusengera umuntu iyo ni ntahe ikindi gihe rero caniro truva natashe kandi byose bimeze neza nca ngenda ndiko ndakira buhoro buhoro nikimenya uno munsi sindakira neza mugabo
ndashobora gufungura n'ubu mwontumira kuri #TV yuko mwagize umunsi mukuru nzoza kandi nzobarira neza karibu murabona ko naje n'amaguru sinashobora kugenda n'amaguru ntivyari vyoroshe kandi uko mumbona aha Imana asuye kandi kuntiza intuze umubiri ko nari nonze ndi muto biba ngombwa yuko mpindura garde robe ubu ndasuye kandi kuvyibuha ahubwo muzohave munterera kugira ngo n'ubundi mpindure kandi garde robe kuko Imana ikigenda intera kw'imisoso niko ngenda vyibuha umwanya Imana abantezagira amen reka turangiza ikiganiro cacu urumva ko vyageshe cyane vraiment Imana igira neza musa nabarangiza numva umenga hari ikintu twokora hariho igihe umuntu aca mu bihe ukamenga arafise impamvu atosenga canke impamvu atabandanya yizera Imana canke impamvu atabandanya akorera Imana nagomba ngo ufashe umuntu yo bari karadukurikira uyu munsi kumbura ashobora kweka ca mu bihe bigoye vyaba vy'ingwara cyangwa asanga umuntu ntashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza avuga ati Mana kajya kazina gaheba nkaza kukwakira bona abana bazobaho gute numva umenga hari umuntu ariko aradukurikira akeneye gufashwa nyimba ari kumwakiza Yesu umwami n'umukiza canke kumusengera mufashe dusa n'abarangiza ikiganiro nk'umuntu yabiciyemwo azi ngene umuntu aba yiyumva nyene indani muri we urakoze cyane gose inshuti mukundwa uri kuradukurikirana muri kano kanya ngomba ndakubwire ko iyi Mana turiko turavuga ari Imana y'ukuri si Imana y'idini si Imana y'ubwoko runaka ni Imana nzima kandi iyi Mana irakora ibitangaza irakiza abagwayi jewe yarankijije iyi Mana ndiko ndavuga ni Imana itanga ubuzi ntago ako kazi urimwo niba ubona yuko ariko kakubuza kuronka kakubuza kwakira gakiza uno munsi Imana ishatse irashobora kugahagarika kandi uzosubire kandi kuronka kazi mugo cyo ngomba kubwira nuko Imana ntago ari yabasaza gusa ko naje nakiye gakiza nkiri umujene nabibabwiye nkiri umusore w'umusonga kandi agiza nakabayemwo imisi itari mike narabonye Imana impakazi ntasavye akazi narabonye Imana inyubakira urugo ntari mfise urunyubakira narabonye Imana imvara kugwego ikanjana kurundi gwego narabonye Imana inkorera ibitangaza aho yankijije ingwara saho honyene kuko ni nyuma yaho nasuye kugwara ndaremba kandi Imana irakora igitangaza rero ngomba ndakubwira inshuti yanje peu importe ibihe urimwo iyi Mana yacu si yabatize nkuko bamwe bazavyiyumvira kandi Imana yacu si yabize nkuko bamwe bavyiyumvira iyi Mana yacu si yabakene nkuko bamwe bavyiyumvira kandi Imana yacu si yabatunzi gusa nkuko bamwe bavyiyumvira iyi Mana yacu ni Imana y'abantu bose hari abiyumvira yuko ngo ntuze ngo gukizwa nivyo abantu runaka ngo nivyo abajya abantu ngo batize oya aha ndi ngaha ndi mu expert muri santé mentale kandi iyi Mana ndayemera ndazi yuko wowe uri kurankurikirana uri kuravuga ngo ya ngujya mu nongo ni ibintu psychologique ngo ntavyazi jewe mfise impamya bushobozi muri psychologie muri psychothérapie niko kazi nkora ndi mu expert muri santé mentale kandi n'amakungu arabizi mugabo iyi Mana narayibonye ntago ari effet psychologique haba namba ego birashoboka kuvuga uti Imana ngo ni abantu bakenye Salomo yaratunze Dawidi yaratunze nuno munsi turiko turavugana hariho abantu bakomeye cyane kandi batunze cyane kandi babonye ukuboko kw'Imana hama kandi si ntago ari Imana y'abantu runaka ni Imana yacu twese rero ngomba ndagusaba inshuti yanje nimba Imana yarankoreye ibitangaza wewe uri ngaha uri dukurikira kandi ugwaye ndagusengeye yuko Imana igukorako ukuboko kuhoraho kugukoreko kandi ni kwamara kugukorako uze ushinga intahe ati hariho umunsi umwe umuntu yashinze intahe kuri televiziyo ivy'Imana yamukoreye kuko Imana iravura nta ngwara itavura izi ngwara zose ziri compliqué ico ntababwiye nuko mu nyuma maze gukira nagiye kurikira kwiyereka umudoktere yankurikirana agiye kumurambaza ati ni wewe Laban ndambwa ati ni jewe Laban warakize ndambwa ntarakize waje gute ninaje n'amaguru ngo ivyo uvuze uri serieux ntindi très serieux ushaka ingo twiruke gushika muri village jewe nawe ni wansiga ndemera ko Imana atariyo yaciye anyishura ati iyo Mana usenga ne yukuri genda nawe uyisenge rero ngombye kubwira mukundwa uri kuradukurikira yuko iyi Mana ikora ibitangaza iravura iratungisha iratanga ubuzi iratanga mariage ntihagire umuntu aguhenda ni warondera Imana mukuri no mu mpwemu
ngo ni waba muri jewe ijambo ryanje rikaba muri wewe nusaba icyo ushaka cyose ndakiguha iryo ni sezerano ritabanduka ni waba muri jewe ntago nkeneye ko nakaza kumbwira ngo nucakiriki no banza urondere agakiza imihezagiro passage ntayo dukeneye imihezagiro ibaho duhezagirwe kandi tugume mu muhezagiro tubandanye mu muhezagiro hako umuntu aza kumbwira ngo cakira ni wacakira koroni gatera visa ntayo uzoronka Yesu adufashe amen mugabo ni wacakira Yesu aho uzoburi hose visa uzoyironka kuko uzoba wizigiye Yesu aho uzoburi hose umugabo uzomuronka cyangwa umugore muronke aho uzoburi hose amafaranga uzoyaronka amashuri uzoyaronka akazi uzokaronka muri Yesu hariho vyose amen unyemerere umunota umwe nsengere umuntu akadukurikirana Data mu izina rya Yesu Kristo ndakuragije uyu muntu yadukurikiranye ariko arajijanye imitima niba yo kwakira agakiza mu izina rya Yesu ni umugendere umukoreko kuko agakiza karireyere kandi uyu Yesu turiko turavuga ntago ari ntumwa turiko turavuga Yesu Kristo mu Nazareti umwana w'Imana nzima Imana nzima amugendere agukoreko mu byo bidasanzwe nawe ugwaye wewe ufise umusonga munsi y'ibere ry'iburyo mu izina rya Yesu ndatuye ugukira kuri wewe nawe ufise ibibazo byo kumeneka umutwe waragerageje imiti yose baragusengeye biranka uja kwa muganga bapima amaso bapima ibiki mugabo umutwe ugumumeneka mu izina rya Yesu Kristo uno munsi wahanye rendezvous n'uhoraho Imana rero ndasenga nambaza Kristo Yesu mu Nazareti agukoreko muri kano kanya nawe ufise ibibazo mu muhogo mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mpira ubasha bwo mwiza nimwakire ugukiza ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye nizeye murakoze cyane reka nongere kandi gushimira abakunzi ba televiziyo Intahe Imana ibahezagire cyane mubandanye muba amahoro mu ngo zanyu muri byose kandi mwizera ko Imana yacu ari Imana ihambaye murakoze cyane Yesu abahezagire